Mwiriwe neza nanone shiti wanywanyi w'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi turabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta ariko aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turagaruka ku makuru agezweho ariko aravugwa nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze kuri uno wa mbere ku igenekerezo y'indwi y'ukwezi n'ukw'icumi umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze nga kuri nombonesha kure yacu aina yanyu Burundi News TV, mbonesha kure Imirudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta ariko aragaruka mu bigezweho biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho rero muri kino kiganiro cyacu muri uno mwanya. Hari amakuru rero yamaze kugenda arashigwa ahabona mu nyuma by'umwihariko bikaba byaje kugenda biratera urujijo abatari bakeya nk'uko biriko biribonekeza. Mu Burundi biravugwa ko haje kugenda haraboneka urupapuro cyangwa se ubutumwa bwari bwandikiwe guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni ubutumwa rero bukubiyemo ibigendanye n'umubano wa FDL ndetse n'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko hamaze iminsi haribonekeza gahunda ndetse na operation zigendanye no guhiga umuhari wa FDL, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira. Guverinoma y'u Burundi yavuze ko yiteguye guhereza icumbi by'umwihariko abiganjemo cyangwa se abasanzwe by'umwihariko barabarizwa mu muhari wa FDL usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, usanzwe urakorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe gushika ubu ngubu by'umwihariko hari hamaze iminsi haraba inama zikomakomeye cyane Rwanda mu gihugu cya Angola, ndetse by'umwihariko izi nama zikaba zirimo izateguraga ibigendanye no gusenya umuhari wa FDL, ariko kandi u Burundi bukaba bwarakomeje kugenda bwumvisha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yuko icyo cyemezo kitaba ari cyiza. By'umwihariko gushika ubu ngubu hakaba hari inyandiko zagiye ahagaragara ariko kandi bitifuzwaga yuko zibonwa n'uwo ari we wese, zamaze kugenda ziratangaza ndetse zinagaragaza ko u Burundi bwa bushaka kwakira aba FDL. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwihariko iby'ibyo biganiro bisa naho byari bimaze kugenda biracendera cyangwa se biracyendehera, ariko n'ubundi hakaba bivugwa ko hari operation iherutse by'umwihariko gushigwamo imbaraga ndetse yiteguye kuzoshyirwamo imbaraga n'igihugu cy'u Bufaransa mu rwego kugira ngo bazahangane n'iyi FDL. Ni nyuma y'igitutu rero by'umwihariko iki igihugu by'umwihariko nyuma y'igitutu rero iki gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gikomeje kugenda kirotswa n'amahanga. Biravuga ko cyoba cyaramaze kugenda kirava ku izima nk'uko bigaragara by'umwihariko mu makuru African Intelligence yamaze kugenda iracukumbura. Mu nyuma rero yo kubona yuko bashobora gutakaza aba bagwanyi ba FDL, nyamara bari bamwe mu bari kugenda barabafasha haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'ingabo z'u Burundi. U Burundi bikaba bivuga ko bwahisemo kwakira aba basoda bo muri FDL ariko kandi mu buryo bw'ibanga nk'uko amakuru akomeza kugenda haradusumira. Olivier Nduhungirehe, minisitiri ajejwe iby'imigenderanire by'umwihariko mpuzamakungu aturuka mu gihugu cy'u Rwanda, yaje kugenda arasobanura ndetse aranagaragaza ko by'umwihariko muri Kongo ariho by'umwihariko havutse intandaro ku bigendanye by'umwihariko no kuba icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya cyo cyaba cyaranze by'umwihariko gushyira umukono ku masezerano agendanye no guhiga uyu muhari wa FDL ugizwe n'abasize barakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Mu nyuma kandi nubwo bimeze bitya by'umwihariko biravuga ko hakiri icyizere ndetse no gukomeza kongera imbaraga zikomakomeye cyane kugira ngo bashe kurabira hamwe uburyo boshyira iherezo kuri ibi bikorwa. Ni mu gihe rero bivuga ko u Burundi mu gihe by'umwihariko FDL yavuye ku butaka bwa Kongo, Burundi nabwo bwahura n'akaga gakomakomeye cyane, mu gihe u Burundi bizwi ko nabwo busanzwe burifashisha Red Tabara mu bigendanye no guhangana n'umuhari wa Red Tabara. U Burundi busanzwe burifashisha FDL mu bigendanye no guhangana n'uyu muhari wa Red Tabara usanzwe urarwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Turagaruka ku bigendanye by'umwihariko n'ibiganiro cyangwa se ibyo Olivier Nduhungirehe aherutse gutangaza ku bigendanye by'umwihariko na kiriya ku bigendanye by'umwihariko n'ibyo biganiro byaje kugenda birakubita igihereye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara canga nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canga se akomeza kugenda aradusumira, by'umwihariko aragaragaza neza yuko by'umwihariko nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo
ubujura bwatumye rero umusirikare wa RDC yicigwa mu nkambi ya Mugunga asanzwe yarateraniye cyangwa se hari ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu bavuye mu byabo kubera ingwano zimaze imisi ziraba ku butaka bwa Kongo. Ni mu gihe Hamas yongeye kurasa muri Israel nyuma y'umwaka ihagabye igitero ndetse ikaba ivuga ko cyongeye guhitana abatari bakeya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira muri uno mwanya akaba agaragaza ko Israel yongeye by'umwihariko gutegura ibindi bitero bikomakomeye cyane, ibitero karabutaka by'umwihariko bivuga ko ari byo kwihimura kuri Hamas. Ibi kandi bije mu gihe Iran nayo iherutse kwatsa umuriro ndetse no kugaba ibitero bikomakomeye cyane bya za misile ngaha muri Tel Aviv. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu by'umwihariko abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere ushyize ngaho rero kuri ino murisha kure ya channel yanyu by'umwihariko ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze tuyatangurira ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amakuru yihuta y'ibanga by'umwihariko amaze kugenda aradushikaho muri uno mwanya nuko amaze kugenda haraboneka inyandiko ikomeye cyane by'umwihariko bivuga ko yaba yamaze kugenda irasinywaho by'umwihariko n'umwe mu bayobozi babarizwa by'umwihariko mu biro bya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivuga ko yaje kugenda yemera guverinoma y'u Burundi yemera kwakira abo muri FDLR cyane cyane abiganjemo abayobozi kugira ngo babashe kuba bokwerekeza mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma y'uko haba hariho harategurwa operasi ikomeye cyane yo kubahiga. Mu minsi yeze hariko harakorwa ibiganiro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bigendanye no kurabira hamwe uburyo botangura gusenya umuhari wa FDLR ugizwe n'abasize barakoze Jenoside mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994. Biragaragara neza yuko by'umwihariko ku ruhande rw'igihugu cya Kongo basaga naho bemeye, ariko kandi bikaza kurangira cyangwa se by'umwihariko bikaza kurangira by'umwihariko bemeye kuba aboreka gukorana nabo mu nyuma y'uko bamaze igihe barotswa igitutu n'amahanga. Ariko Burundi nabwo busanzwe burifashisha FDLR haba mu gutoza abasoda babo ndetse by'umwihariko no kubifashisha ku mirongo y'imbere ku rugamba iyo bahanganye n'umwari wa Red Tabara, bo ntago babonye ko ari byiza ndetse kabivuga ko Uburundi bwa bwiteguye kwakira aba banyabyaha bakoze ishano ndetse binavuga ko baba barakoze ibyaha bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni inyandiko Uburundi butari bwemeza by'umwihariko cyangwa se ngo bahakane, ariko kandi abegereye Uburundi bakavuga ko hari bamwe mu basoda bagiye batandukanye muri FDLR basanzwe barabarizwa mu shamba rya Kibira risanzwe ribarizwamo aba FRN ndetse n'abandi basoda b'u Burundi. Ibi kandi bibaye mu gihe by'umwihariko ku itariki 5 z'ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2024 aribwo byatangajwe ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC bivuga ko camaze gutegura operasiyo y'amezi ashika muri 6, operasiyo igamije guca umutwe wa FDLR usanzwe rero urabafasha mu ngwano bahanganyemo n'umuhari wa M23. Muri iyo operasiyo nk'uko rero African Intelligence yaje kugendera bivuga ngo FARDC irashaka kwivugana bamwe mu bayobozi bakuru ba FDLR ndetse ikanayinigira mu buryo bw'ubukungu ku buryo itazongera kuba yobona ibyo yofata. Haraheze igihe by'umwihariko hari amakuru avuga ko kwigerekezo 24 Nzeri uyu mwaka aribwo ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zatangije ibitero byo guhiga uriya muhari urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni ibitero ngo bizomara amezi ashika muri 6, ariko by'umwihariko ashobora kongerwa bikaba bigamije rero gusenya burundu FDLR igizwe n'abiganjemo abagize uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ku ruhande rw'u Burundi rero basanga uyu nguyu atari umurongo nzi mwiza kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bagasanga ngo baba bahomvye benshi abo basoda ramutse basubiye mu gihugu cy'u Rwanda. Bikaba bivuga ko rero hariko harakorwa gahunda ndetse na process yo kugira ngo bagwanye bazahungirishirizwe mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nabo bazabashije kuba bokomerezayo ibikorwa, dore ko yabo Burundi ndetse na Kongo bamaze kugenda baribonekeza mu bikorwa bigendanye no gufatanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'abanye cy'u Rwanda. Amakuru aravuga ko General Major Nzambe Genti ukuriye akarere ka 34 k'ingabo za RDC zibarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru aheruka gutegeka ingabo ziwe akuriye guhiga abagwanyi ba FDLR banze gusubizwa mu buzima busanzwe hanyuma zikigarurira n'ibirindiro byabo byose. Amakuru kandi atangwa n'ubutasi bwa gisirikare bwa RDC
FARDC yerekana ko FDLR ifoka igizwe n'abagwanyi baharugwa mu 2500 bijyanye by'umwaniko no kuba hari bamwe rero mu bahoze ari abagwanyi bayo bayiyomoyeho rero bakajya mu yindi mihari igitandukanye irimo nka Ruda Urunana CNRD. Abo bose bivuga ko rero by'umwaniko bamaze gutangwa itegeko ryo kubahiga muri teritwari za Masisi, Rucuro, Nyiragongo, Warikare ndetse no mu mujyi wa Goma aho bamaze igihe baridegembya. African Intelligence iravuga ko abo generali by'umwariko mu generali wa Kongo arongoye agace karere ka 34 n'ingabo ayongo arongoye n'ubundi bakomeje guhiga byo gupfa by'umwariko ngo barangajwe imbere na generali Atahunguka Pacifique Omega ukuriye igisoda ca FDLR Colonel Kubwayo Gustave Sirikofe ukuriye umwari w'abakomando Klapau bamwe bayo ndetse na Oreste ndatuhoraho uzwi nka Marinette arongoye abagwanyi ba FDLR by'umwariko baba muri teritwari de Masisi. Abandi FDLR ikomeje kugera amajanja harimo General Habimana Hamanda akuriye umuhari wa FRN cyo kimwe by'umwariko n'uwitwa Dani wo muri Ruda Urunana. Amakuru avuga ko igisirikare ca Kongo rero cya Kongo ngiyo operation kireko ifashwamo rero n'ubutegetsi ndetse n'ubutasi bw'Ubufaransa. Muri operation ngo FARDC igomba kwibanda cyane kuri parike ya Virunga, igice rero FDLR imaze imyaka myinshi cyane yarahinduye indiri yayo, dore ko by'umwariko inagitwikiramo amakara ari mu biyinjiriza amahera menshi nk'uko iko biratangazwa. FDLR kandi yinjiriza amahera no mu gucukura amabuye y'agaciro ndetse no mu kwaka imisoro abanyagihugu bo mu bice igenzura. Ni ibikorwa byose FARDC ngo yo bishaka gukupa burundu, nk'uko rero by'umwariko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kuva ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zubura imigwano n'umubare wa M23, inyeshamba za FDLR ziri mu zakunzwe rero kuyifasha ku mirongo imbere ku rugamba, ndetse uyu muhari bisanzwe bizwi ko ufisanye umubano wihariye n'abasoda bakuru ba RDC barimo General Major Peter Chirimwami Nkuba arongora intara ya Kivu y'Amajyaruguru, co kimwe rero by'umwariko na Lieutenant General Constantin Ndima by'umwariko wamubanjirije. U Rwanda rwarakunze kugaragaza imikoranire y'abasirikare ba FDLR nk'ikibazo ku mutekano wago, ndetse by'umwariko runayigaragaza nka nyirabayazana bibazo by'umutekano muke cyane umaze imyaka iharugwa muri za 30 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru aravuga ko rero Kinshasa mu nyuma y'igihe yotwaye igitutu yavuye kwizima ikemera gucutsa FDLR mu rwego rwo kuvanaho rero ingingimira u Rwanda rumaze igihe rubereka nk'uko biriko biratangazwa. Nubwo bihagaze kandi by'umwariko iyi ni operation nziza bivugwa ko ishobora kuba yonatanga umusaruro, ariko kandi gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baranagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko bariko barategwa impungenge, ndetse bariko baranagaragaza ndetse bariko baranashimangira yuko by'umwariko batishimiye ndetse batanizeye ibishobora kuza gukorwa cyangwa ibishobora kuza gukurikiraho mu nyuma y'umubano wihariye ko makomeye cyane uri hagati ya General Peter Chirimwami Nkuba arongoye intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'uburongozi bw'u Burundi. Amakuru aravuga ko rero by'umwariko inzego z'ubutekano z'u Burundi zoba zimaze igihe by'umwariko zirakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zofatanya n'iyi ntara mu rwego kugira ngo babashe kuraba uburyo bocikisha abasoda muri FDLR kugira ngo babashe kuba bo kwinjizwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko rero u Burundi nabwo nubwo by'umwariko busanzwe buragaragaza by'umwariko ndetse buranabarizwa mu muryango wa Afrika yunze ubumwe, amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira canga akomeza kugenda aradushikira aravuga yuko inzego z'umutekano z'u Burundi zimenyereye gukorana n'abaterabwoba basanzwe barashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, by'umwariko ngo byoba ari akamaramaza mu gihe baba batakaje. Ni mu gihe kandi bivugwa ko by'umwariko abo basoda baherutse by'umwariko gufatanya n'ingabo z'u Burundi mu gutera ndetse no kugaba ibitero bikomakomeye cyane ku ngabo by'umwariko za Red Tabara, ariko Red Tabara yavuze ko bari kwifashisha abo muri FDLR. Biravuga ko kandi no mu shamba rya Kibira by'umwariko hakomeza kugenda ribonekeza aba FDLR benshi n'aba FRN basanzwe barafatanyiriza hamwe mu gutegura ibikorwa bigendanye no guhungabanya umutekano, aho bariko barafatanya by'umwariko n'ingabo z'u Burundi. Ibi byose bikaba bigaragaza neza yuko by'umwariko
Uburundi buriko burashaka uko byogenda kose kugira ngo babashe kuba bofatanya cyangwa se bokorana by'umwariko n'inzego z'umutekano za Kongo kugira ngo aba FDL bashe kuba bohungira mu gihugu by'umwariko cy'u Burundi. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hamwe ibigendanye n'iyi nkuru, ariko kandi ibi byose bibaye mu gihe u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ko by'umwariko rushobora kuzinjira mu rugamba rwo kwigwanirira umutekano. Kongo ikaba ikomeje kugenda iragira ubwoba, ikaba imaze kugenda irava ku izima mu nyuma yo kotswa igitutu n'abarongoye ibiganiro mu bahuza ndetse n'Ubufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo umugabane w'Uburaya ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Nga kandi mu gihugu cy'u Burundi by'umwariko cyane cyane tugarutse muri RDC ndetse no ku mpunzi z'abarundi ziri muri RDC hitwa Murongwe, rero harabuze imfashanyo ku mpunzi ziharugwa mu 200 z'abarundi zeruka gushigwa muri iyo nkambi. Impunzi zirenga ibihumbi bishika kuri 2 z'abarundi zarakoye mu nkambi yo kurindiriramwo, rero zirungikwa mu nkambi y'impunzi ya Murongwe ni muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu ubuseruko bwa RDC. Kuva zishitse rero muri iyo nkambi nshasha ntibahengeshanya gusaba by'umwihariko imfashanyo yihuta igizwe n'ibifungurwa, ariko by'umwihariko bikaba iby'ubusa. HCR iremeza ko izo mpunzi zitarigera rero zifashwa kuva zishitse ngaho, ariko kandi igasigura ko bavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira inyuma yo kuronswa imfashanyo y'amahera rero kugira ngo bagure ibifungurwa muri rusange. Izo mpunzi zaravuye mu nkambi yo kurindiriramwo rero ya Kavimvira teritwari ya Uvira muri iyo ntara nyene haraheze indwi zitatu. Bamwe rero bararara hanze, abandi nabo rero barajyama mu bizu binini cyane by'umwariko byitwa amahangare. Bavuga ko rero bafise ingorane y'imfashanyo by'umwariko ko y'ibifungurwa kugira ngo by'umwariko bagaburire abana babo. Bamwe rero mu mpunzi bagurisha ibikoresho byo mu gikoni, akarorero ni ak'umubyeyi w'abana bashika muri 6. Nta kintu na kimwe dufise rero cyo gufungura cyangwa se cyo guhereza abana banje baragwaye kuva dushika ngazo umwariko ntituraronka imfashanyo nimwe ya HCR. Tubayeho rero nabi cyane, niko yagaragaje umubabaro wiwe. Kubwizo mpunzi atatandukaniro riri hagati y'inkambi ya kera n'inkambi shasha, harimo rero ubungubu aho imiryango myinshi cyane yaja gusegerereza by'umwariko kugira ngo ibashe kuba yobaho. Aregisi umubyeyi w'abana bashika muri 6 yemeza ati nagurishije ibyo mu nzu kugira ngo ndonke ibifungurwa by'umuryango wanje. Asaba HCR kugarukira by'umwariko ku mpunzi nshasha zashizwe ahitwa Murongwe. Hampande y'ingorane by'umwariko y'ubukene bw'ibifungurwa, izo mpunzi ziri Murongwe ziba mu mahangare aho abana, abakenyezi n'abagabo bararana hamwe. Bikavuga ko ashobora kuba by'umwariko ho kwibonekeza ibintu bigendanye by'umwariko no kuba by'umwariko bofatwa ku ngufu. Userukira impunzi by'umwariko z'Imurongwe Deo Ntakirutimana yarituye HCR. Ico gisata caboneye kiraba impunzi kiremeza ayo makuru, ariko gisigura ko abo barundi baronse ifashanyo y'amahera atanzwe na PAM, ishamwe mpuzamakungu riraba iby'ibifungurwa mbere yo kwimugwa kugira ngo bagure ibifungurwa nkenerwa bya buri munsi. Izi mpunzi zirakomeza kugenda ziragaragaza ndetse ziranerekana neza yuko by'umwariko zitewe impungenge n'ibibazo bigendanye by'umwariko no kuba zoronswa ibifungurwa. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi mu nkambi ya Mugunga biravuga ko by'umwariko umusirikare arazira bujura akaba yaje kugenda aricwa, uko biriko biratangazwa canke nkuko bikomeza kugenda biradusumira. Aya makuru kandi arakomeza kugenda aranagaragaza neza yuko by'umwariko izi mpunzi zikomeje kugenda zirasaba ndetse by'umwariko ziranategeka yuko zosubizwa mu bice zahozemo zikajya gupfira iyo ngiyo. Abasirikare ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwariko baraye bagiye kwiba mu nkambi ya Rushagara iherereye mu gace ka Mugunga mu burengero bw'umujyi wa Goma. Umwe rero muri abo ahasiga ubuzima. Umutekano mu mujyi wa Goma rero wahungabanyijwe bikomakomeye cyane n'abitwaje ibigwanisho, barimo abasirikare ba leta bawuzenguruka by'umwariko amanywa nijoro kuva mu ntanguro za 2024 byitwa ko rero aribo bawurinda. Hatangijwe ibikorwa rero byo kugwanya abahungabanya umutekano w'uyu mujyi wa Goma byiswe Safisha, ndetse by'umwariko uburongozi bwo
bwo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bugaragaza ko bwotanze umusaruro. Meya w'uyu mujyi wa Goma Faustin Kapenda Kamanda kwigenekerezo ya rimwe Nyakanga mwaka wa 2024 yaramenyesheje abanyamakuru ko mu mezi ashika muri 6 ya mbere y'uyu mwaka hafashwe abantu barenga 200 baketsweho kuba amabandi n'imbunda zirenga 150 zakoreshwaga mu byaha bikomakomeye cyane. Abanyagihugu baragaragaza ko nubwo rero uburongozi bw'uyu mujyi bwatanguje ibi bikorwa, ubugizi bwa nabi burimo rero ubujura bwitwajwe intwaro bwakomeje gufata intera, ndetse banasaba ko abasirikare baba batari mu kazi baguma mu bigo byabo bya gisoda. Mwijoro ryo kuri iki cyumweru ryakeye kuri wa mbere ukwakira nibwo rero humvikanye iyi nkuru y'urupfu rw'abantu bashika muri 2 mu nkambi ya Rushagara n'inkomere zishika muri 2. Societe civile ikorera muri Mugunga yaratangaje ko impunzi imwe ariyo yiciwe muri iyo nkambi, izindi 2 zirakomereka mu gihe umwe muri abo basirikare nawe yaje kugenda aricwa. Giragiza ati mu bakomeretse harimo rero umugore Mapendano Bwinko warashwe mu mutwe rero n'umugabo witwa Kiza Bahati warashwe amasasu ashika muri 3. Mu bapfuye harimo kandi Zabayo Bagirubwira umusirikare umwe rero nawe akaba yapfuye. Inkambi ziri muri Mugunga zicumbikiye abanyekongo barimo rero abaturutse mu mujyi wa Sake ndetse no mu bindi bice byiganjemo ibyo muri teritwari ya Masisi. Abenshi muri bo rero bahunze ingwano yihanganishije ingabo za leta ya Kongo n'umwari wa M23 mu ntanguro za 2024 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusikira cyangwa se aradusumira. Ibi byose kandi biragaragaza ndetse bikanerekana neza yuko by'umwihariko Kongo yananiwe kuba yogarura amahoro n'ituze cyangwa se ngibashe kuba yoshyira ku iherezo ibigendanye n'umutekano muke cyane ukomeje kugenda wigaragaza. Harakomeza kugenda haraboneka by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kugarura amahoro n'ituze, ariko by'umwihariko biragoye mu rwego rwo kugira ngo amahoro agaruke. Rero hariko bamwe bakomeza kugenda barasaba inzego zijejwe umutekano yuko by'umwihariko imihari irimo nka FDLR, abazanye ndetse n'abandi bagerageza kuba bakwambugwa ibigwanisho, ariko byose byaranze inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zanananiwe kuba by'umwihariko zagarura amahoro n'ituze. Ibi byatumye umwari wa M23 wiyemeza gufunga canke kugara umujyi wa imihanda yerekeza mu mujyi wa Goma. Ibi byose bikaba biriko biragaragaza ndetse biranerekana neza yuko inzego z'umutekano zakomeje kugenda ziragaragaza ndetse ziranerekana neza yuko ari akamaramaza, by'umwihariko mu nyuma yuko aba FARDC bashinza aba FDLR cyangwa aba FDLR bagashinza abazarendo ko bari bo bahungabanya umutekano, abandi bagashinza umwari wa M23. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu. Mu kanya turagaruka kuri operation de Kirimbuzi aho Hamas yongeye guturutsa muri Israel. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mutwumviriza ngaha kuri Burundi News TV, twongere gusubira mu masaha ari imbere.